Ndazi neza yuko bigoye kugerera kure y'ukunda ugahitamwo kuja kure ndetse nk'utazongera kumubona. Ndazi yuko ari ikibazo kuzimanganya mu mutima wawe, uwoza ari nyine wawe biragoye. Wahoze ari kopine wawe biragoye. Nitwa Mike on the track, ndi producer w'umurundi. Yeah, ndiko nabikora fresh upcoming producer. Yeah. Kurara hanze, kunyagirwa n'imvura, kwirigwa inzara, umva wirigura kora amarosherishe ukagenda ahantu nta muntu numwe akuzi, ukagenda gusaba abantu batakuzi, urumva bacegezwa kukwirengagiza. Umuntu yanyespiye ni producer bita before yuko nangura production. Yeah. Yatanguye ndi umuririmbyi, narakunda kuririmba everywhere aba school. Yeah. So ibazi kwinjira ku phone y'amatushe karaga phone narifise karaga techno karaja kuri YouTube nkarondera amatutorial yo gukoresha my FL Studio, my Cubase bro ni shida. Aho rero machine singira umuziki ukuntu rijya jambo rya mbere utangurana. So ati wow kubera ngaka karo ni bon bikanda kabandanya yaba byoshoboka gusubiza imisi inyuma no subije imisi inyuma nkazimanganya ibihe byose twamaranye. So ndaje kwimba muziki bro wafashwe n'ibiki ubwo mudutange mu mafrimason kubitwa mu menja barabizi ko abavyeyi batangura gutaha harageze igihe batwirika ko ngo badufunge mera abavyeyi turagushira mu gasho twebwe nje twakwivya yayo turagufungisha. Yo, what's up my people, mumeze neza, jemeze neza, ni wa muhungu wanyu Elvis Blight, akabiri gato gatekemana nini behind camera, muri kumwe na Carlos cameraman. Turi mu bwugamo bw'iteka aho bita muri studio, aho ba mixa ikintu cyitwa ma beat 24 hours. So turi kumwe n'umutumire wacu, muramuzi sindamuvuga mu izina, banwita Mike on the trick. Let's go. What's up bro? Yes, fresh. Uko fresh? Niko fresh. Man, siku nyingi man sinenda guherutse. We mano napotera sana. So, sasa. Urabona je no musi naguteye? Kubumesha. Ndagusanze ewana ku kazi ndavuga ati man, wenda zuragoye sana. Uragoye sana we nuzi gutoreka mugabo ndavuga ati reka ndagusange ku kazi neza aho ukorera kugira ewana tuyage neza cyane. Ntari kabisa. So, none amazina yawe mu bisanzwe, amazina yawe abavyeyi bakwise apana ibi bintu ngo abahanzi babaye ngo abantu banini cyane bakaca bahindura utuzina, wayitwa Francine ngo Fafa ngo Florence Fofo nawe ndakumva ngo Mike on the trick. Mike on the track. Yeah, on the track. Yeah, inzina abavyeyi bakwise. Abavyeyi banyise Hatangimana Michael. Yeah. We nawe cishira on the track. On the track. Yeah, we ibwira abantu je ndashobora kuba ntababwiye. Yeah, nitwa Mike on the track, ndi producer w'umurundi. Yeah, ndiko nabikora fresh upcoming producer. Yeah. Nkorera mu Kamenge kuri 11 kujya kwa Yale studio Mirire Makers. Yeah, murabona arahejeje kwivuga mu mazina Jesse Maka ndamuvugire. So arahejeje kwivuga. So twagiye rero. Yes. Bro, akagazi ukora ukamazimwo imyaka ingahe? Asha ndumurambe 2020 niho ninje in deep. 2020 niho winjiye in deep. Mbo shaka ubwire abafana ariko baradukurikirana kuri TV wacu. Urabona iyo umuntu agomba gutangura ibintu arahura n'imamba myinshi, ababaya abana man aba haters benshi, agahura n'ibibazo byinshi. Nivyahe mu bibazo wagize uri kuratangura industry yawe? Struggle nahuye ndiko ndatangura iyi career. Ni struggle nyinshi sana mvuze ndazitangure kuzivuga sinzi nuko twoheza tworaranga. Bwira zibiri zonyene n'abariko baradukurikira bavuga ati okay, cyambere kurara hanze,
kunyagirwa n'imvura kwirigwa inzara umva wirigura urakora amarosherishe ukagenda ahantu nta muntu n'umwe akuzi ukagenda gusaba abantu batakuzi urumva bacegezwa kukwirengagiza naba bandi usanga bakuzi nubwo baba bayikwemereye baragufata fo ugasanga uravye wavuye wakubise iregewe naho cyo yibuka ya life yacu yariya yibuka ndakubona ewana izuba ruko ntivyari byo ugasanga wanyagiwe wumutse wongerwa nashuha niso ni kuvuga warumva inzara igahera ikagaruka igahera ukanibagira kuburyo ushikiye ifungurwa urukugiyumva umenga n'ibindi bintu bikadakunanira akandi ico gihe byari bigoye cyane nari umunyeshuri bakunze ba Wide Vision TV murumvize struggle nawe uri kuradukurikirana ngaha anye irifo kumenya ati ewana ntango iki kintu nta bintu byo kuryama hasi irifo ko maguruka nkabandanya gutsitara si bibi ariko gutsitara ukagwa ugaherayo nivyo ari bibi so Mike genda kubaze ikindi kibazo gisanzwe ku ndirimbo umaze gukora hari indirimbo zimwe zakoze hit muri kino gihugu cy'iwacu Burundi ziriho amahit umaze gukora ari zamenyekanye nyene ziraja ku rwego nyene ziraja ku rwego ku buryo yaho kubganje narashimye kabisa aho ugeze urashima ndashimba nubwo nyene bitaraba big nko ndabishaka gusa ngerageje kuraba iyo navuye naho ndi hariho step so ndabona ko hariho step utabona ibintu vy'ama computer ngaha bitu vy'ama piano ewa ibintu aka kantu bakitwa gute microphone ndabona ma K audios urumva man urifashe neza man ndabona buke man bizogenda indoto zacu sibi turafise izindi dream big gusubizi so gusa kuba twarose nibi turashima turifuza reko tworonka ibindi birutibi kandi bizokunda so turiko turakora nituryamye ikintu urana hari igihe umuntu akora ikintu akavuga ati Drake ikintu ndiko ndakora ndafise aho ndiko ndarabira for example umuntu ashobora gukina umupira akavuga ati man je one day ndakeneye kuzomera nka Cristiano Ronaldo arafise umuntu amwinspira ahana akora inspiration motivation wowe ninde muntu yakwenspiye muri ibintu byo producer kuvuga ati ndakeneye kugira kuri no step umuntu yanyespiye ni producer bita Abba from Tanzania na DJ Koli okay bisa abo bantu baratumye mvuga ati ibifo nanje ibintu ndabipamba DJ Abba mu mucorere vraiment mu mushigikire DJ Koli nawe nawene ahari hose avyumve ko ari umupeti yamurabiye ko aba grand frère mwumve ko tubakunda cyane kandi mwumve ko tubarabira ko irifo ko mukora ibintu vyiza sivyo irifo ko bakora ibintu vyiza kabisa so reka tuve mu producer usanzwe uri no muririmbyi si cyane ne buke by'uburirimbyi kubera kuri YouTube waradusazije udukubitamo indirimbo imwe udukubisemo indirimbo imwe ushura hagarika eske tuvuye yari kariyere yiwawe canke ni kuvuga before yuko ntangura production yatanguye ndi umuririmbyi nari umuririmbyi gusa sinari bwabitangure ngo nje muri studio ngo ndirimbe ngo sori indirimbo wapi gusa narakompoza nifuza nyene kuja muri studio ndirimbe ndekura ariko nivyigera bikunda mu nyuma naronka true yo kuja muri studio twari dufise aka band turakora indirimbo so ndirimbo ntizigeze zisohoka ngo tuzishire kuri YouTube zari vyabindi baje nakoze ikibanga gikaze gurura bluetooth ndaguye na WhatsApp tora kuri bluetooth cyabindi bakura amavorko ushaona bitu kama hivyo hari byo twarabikoze sana rero tinari umuntu kuva nk'ikiri umwana nakunda gukinisha ibintu by'amamashine computer yani nari umuguruguru sana mbonye umuntu afise computer bro twaririgwana nubwo naba ntamuzi naradandiya harabaga studio hose naragirageza abantu bakura yo tumenyana gusa cyo tiko nkunda umuziki kandi tugiye muri studio nkumva yajya ama drums kits bavuza nini nkumva nyereje muri je ndabamotive ugati je one day nifuza ranje gukora ibintu ataba petit nusi tuzarana kuririmba one day shaka ranje nzobakorere katangura kubwira umuproducer banambisa nanje bati orabizi bagibdoma ti je no gerageza ugati wapi man manza wige niga mejeje imanite
ndatangura rero urumva watanguye kuvyinjiramwo mu gutarabikoramwo ni kuvuga je ndatanguye kubikunda nararaba na tutoriel bro ku gafone k'amatushe ibazi kwinjira ku fone y'amatushe karagafone nari mfise karaga techno karaja kuri YouTube nkarondera ama tutoriel yo gukoresha ama FL Studio ma Cubase bro ni shida aho rero machine singira namayige nigeze ndonga kuronka laptop we mugabo wowe warumva ko muri wewe ati one day jewe i step jenzo yigerako kabisa ati jewe naho vyogenda gute banshira hasi banshira mu vyondo banshira mu birere tapambana ibi bitu mina bitaka kabisa muhira ni babishaka no kubibora muhira urumva muhira no muhira hari impamba myinshi yatuma barabigonya vuga ati iki gihugu kigiye muri ibintu vya producer cyarize tubaho gute ni hatari wasanga nk'umuranije akamashine kugira dukore tepe yo kwishuri gukora tepe na channel star ama software yayo wanje ngaca nkora ama beat mani wahejeje meziki je ariko nikora ama beat bara kwishuri bakadukubita ubusa ti umutipe ntituzosubira kumutiza imashine banuko urumva gutija imashine yo y'ibintu vy'ivyigwa vy'ishuri naca ndalo we wacha wirabira tu beat kabisa urumva wowe motivation yiwawe ewana yari mu ma beat bana kwishuri ko ari kuvuza ingoma gusa beatbox ibintu vyinshi wereka sangariso reka dusimbire ku ndirimbo yawe nzikosora so bro iyo ndirimbo tugiye kuyiraba neza kwinonosora neza nk'umusesanguzi nkanje biraboneka neza ko yari indirimbo yuzuyemo agahinda umubabaro iwana ngo uzikosora bro wikosori mani ninde mu nuwavu tubwira ngo ni kwikosora ku kazi no ninde mukobwa yakubabaje kuburyo bavuga ati jewe vy'ukuri indirimbo ya mbere jengira nsohore nkorere clip ivuga nzikosora ngo wicuza ngo imisi bro shaka uduhe uhaba abakunzi bacu bariko radukurikirana vraiment ubaho umuco kuri iyo ndirimbo nzikosora urazi umuziki icambere ni emotion ndirimbo urazi kari freestyle ni kuvuga nariko ndiga production ni kuvuga nakoze ndirimbo naramenya gukora amba beat kubita fresh so irabona kari R&B kwiye ni kuvuga iyi studio yari nyene ivyuma byari binyene bariko barakora iyi studio byari ndani ni kuvuga je nari no mu bencheri bro sinari bwatangure kuvuga ati ngo nicare ngo nkore production ko naraza nkaraba ivyo bakora ari kibazo office nkababaza so nari umustajeri mugiye bariko ba restaurant ngari ivyuma cyane bifata ndabitwara hariya nacomeka ndavuza agapiano cyatereka nshiremo utumelody shiramwe utumelody rero kujya kuno rero umuziki ukunumeze rijya jambo rya mbere utangurana cyo ati wow kubera ngaka karo ni bon bikanda kabandanya cyana kabandanya watangure kuri nzikosora no sinatangiye kuririmba ngo nzikosora kuko izina ry'indirimbo yitwa nzikosora kugira rero ushobora kwandika indirimbo ubwa mbere na mbere ijya refre utanguriraho ko yakajambo ka mbere niko kenshi tukunda guhagararako wavuze ati nzikosora ni giki wakoze cyotuma ushobora kuronka inspiration ushobora kubwira ati man tijenzi kosora sinoja ngaho mbeshe gusa ndakundana namaze gukundana oje ni wobeshe imandi ya kamera press gumbeshe jewe hariho byinshi umuntu sanga cyangwa nyene by'amanyanga mu rukundo so haragera igihe ukura ugati bijya byo by'ubwana roba narakoze fresh byaragiye so nta mwanya nkigifise yo guta muri bijya so iyo next time navuze nko for example mu rukundo ukakunda umuntu uramukunda ariko ibi nagukorera bro urabona nawe namanyanga gusa kumuheba nushoye uramukunda wiyumviye kumuheba ukabona nyine uminga umutima wawe nturi ready kumurekura ngo agende sivyo ariko cyumva ndabigenze gute bati general nk'amahirwe basi ukamba mu fresh ukagenda next time umukobwa twokundana amakosa nakoze kuri uyu ntayo nosubira gukora ni kuvuga nimba hari amanyanga yoba yarankoreye ubundi sinokwemera kayakora sivyo noraba ukuntu tubana 50 zake 50 zango sindiyo tugakundana hanyuma nimba ibiki dushavuje nimba ashavuje canka ngyohe nkavuga ati nubwo ngyohe hari wigeze kunyohera ukunyene arantaragenda so ntabishasha ni nkuko nyene je cyabifata nk'agahararo rero ati aragatera umigahara muri imisi bavuga ati haya maneno sio mageni jijini labda kwa mgeni jijini so
bisigura yuko urumva nkuko umukobwa aza kumbwira ndagukunda sije bikiri namaze kwikosora bro ivyo umbwira byose cyangwa ati bisiga mbere navyumvise na wa wundi yarabimbwiye none umva gute nanje sindi umushitsi muri iki gisagara tie ibintu nk'ivyo batararagiye ibintu nk'ivyo ebana ntibikishitura kandi nka kwa kundi kwa kera ngo cenja ngaho ngame nasinziye bikiri ni ibintu nk'ivyo kuko muri gandi baravuga ati yaba vyoshoboka gusubiza imisi inyuma no subije imisi inyuma nkazimanganya ibihe vyose twamaranye urumva ushatse umva je ko ndagitahura nuko isobanuye uyu mukobwa yaragukora ibintu by'ubushiti atari tonto yarakwishe urumva ku buryo yaho uvuga ati jewe ico mama higo ngasubira inyuma jewe nozimanganye ko nigeze guhura nawe urumva mande majambo waricuza ko wahuye nawe yes of course yeah basi nibaze kari wawe undi nyene nabubaho ni kuvuga indirimbo z'urukundo turirimba ndashobora kuririmba ivyamaye ko nkaririmba ibyabaye kuri urujya cyo gasanga ndiko navuga ibintu bibaye kuri wewe cyo gasanga nibizombako kazi kiwa mutipe ko aririmbye biga bintu none ko tumoya ari karafatwa nabi mu rukundo kandi yavuze ko azokwikosora ni kuvuga urukundo sindiriswa kandi je gusanga ashobora kuronka idea kubera mugamba bizi ko bibaho ni mu buzima yabaho ibintu nk'ivyo bro pole sana thanks man nawe pole man pole kwa nini kwako single na enjoy ni turiko turaraba neza tugiye kuraba ijya clip ni clip isa neza ni clip isa neza ariko uri kurayiraba emotion yayo uburyo wariko uractinga muri clip byaraboneka neza agashati washize ku bitugu vyanambiye kabisa ari hanze vyakurambiye ibarabara ugendera hagati hajyanye urukundo rwagusajije bro ntiwumva ntubona mu muziki wawe muri ryo ndirimbo waririmbye harimo impanuro nyinshi kabisa shaka utubwire ijya clip ki imeze kujyanye yakozwe gute yakozwe nande okay ijya ndirimbo yakozwe na Metu Brown yeah Metu Brown niwe yayingoreye so turabana n'umuji bro ndafise indirimbo navyatari kijagenda ari no muri stage kwishure bati je nzova kuri stage ijya ndirimbo twayikoze mu masaha ndwi z'ijoro twanabihenze wategerezwa kuyikora saa 7 z'ijoro kubera iyo wayikora amasaha ya 2 z'ijoro ibara ryacari wowe ubunye tuba tukwibuka nka gasore bamara kugonze kuburyo ari kuratembera mu ibarabara ni wamengo ni za clip zo hanze bamaza guhagarika imiduga ibarabara akagiugara ni kuri vyumva biraboneka ko mengo ari mu macungu ya atari bro ilifo uvayo warisia kabisa nimbo uri kuraririmba indirimbo ibabaje babara kuko ari undi muntu oya warubabaye tonto warubabaye ntegerezwa kubabara kuko bari kuraririmba igikomere mbafise indani ni kinini kandi yarayibonye narayimushikirije yarayibonye inde ujye washaka imushikira yarayibonye naramushikiye ni byiza kabisa zikosora man iyo ndirimbo yaravugijwe cyane uziko nigeze kuba nicaranye no mu type baheruka guhebana n'umukobwa twari mu gafete hamwe urumva rero je sinarinzi ko nige ndirimbo yawe niyo nagenda bro na link wa mayi nagiye kuyimenyera muri yo fete acara yishiramwe bicaranye ndiyumvira impamvu ashize imyo ndirimbo bicaranye ngo nzikosora umva nayo majambo ngo nzosubira inyuma umukobwa nyene vyaboneka ko arayumviriza ibira buri kuntu yifata wa mutipe nawe yafashe ubuseriye twese turiko turumviriza indirimbo turi hamwe iyo ndirimbo rero niho nagiye kumubaza agiye kuyinyereka mbona ni wewe tonto uraziko nacenda kwandikira navuga ati cyana vyibuka kabisa iyi songo ni bro wafashwe nibiki byagenze gute ntwara kwa Apotre ndavuga ati uyu mutipe arinze yumvirije indirimbo umukobwa biraboneka ko babaye cyane sibyo so nijya hebanga rero uri mu muziki mu ndirimbo wobwira ariko radukurikirana ku bafise ama talent yo kuririmba hari impano nyinshi n'abakeneye n'abariko barakora nk'ibi byo producer ugire ijambo ubabwiye nk'impanuro nk'umuntu nawone amaze guca mu nzira nyinshi zibi bintu nyene ukora
ndumva mu producer no mu kuririmba byose uriyo urafise experience so rero abakunzi bacu turashaka ubasangize experience wabonyemo muri ivyo bintu n'inambamyi bahura nazo n'uburyo bovyikomportamwo kubera hariyo n'ababijamwo hamakaca babivamo kubera hari ibibananije jo ibintu nk'ivyo ugasanga mu buzura do you know the life urazi ubuzima ngene bumeze kabisa ikintu ca mbere ibi bintu uri muri ibi bintu uhura na struggle nyinshi kuko sabavyeyi bose bari ready kubona umwana wawe agiye muri ibi bintu si bose bro nubwo baza kubitahura mu nyuma bro ugitangura abarinduru je nk'igitangura yarinduru ku buryo bamboye babati tumujane ku musengero uyu mwana yafashwe n'amapepo mere wa kanisani wa ndani sasa ona ndaje kuimba muziki bro wafashwe n'ibiki ubwo mudutange mu mafrimason kubitwa mu menja barabizi ko abavyeyi batangura harageze igihe batwirika ko ngo badufunge mera abavyeyi turagushira mu gasho twebwe nje twakwivya yayo turagufungisha acha bati basi kwenye kuimba eka ngabanye change focusing na production mze nigeze amenya ko ndiko ndiga production kuko naciye nkurikirana IT ni kuvuga amona nyakamashira bati nivyo kwishure byose canke ntashe mwijoro uvuya wararavye uburyo bwose woronka mu mashini ubwati twariko turakora ibintu vya pratique byo kwishure ni kuvuga ntiyasarisha sana ariko mere yarabike batu petit ba ni ibintu biguma bidoda imisi yose none ivyo bintu byo kwishure bigisha bidoda ni biki twe tumba tumi ibintu bidoda mu nzi imisi yose ni amabit ni kuvuga yuko rero ashiba ibintu bisaba umutima wo kwihangana sana inzara ni nyinshi ubukene ni bwinshi so n'abantu baguca intege bari benshi bro gitangura abatore nkawe ibintu bikurajamwe aba bagenzi bawe eshira aba bagenzi bawe hariya ngo abagenzi bawe ngubu baratagase basa neza ngo wewe ngushinga bafufuye wiri kwinzara ibiki nibiki bro reka ningorane gusa iyo ufise ikintu ukunda akagatize iyo ufise target yo target ukagatize shaka kuba kugira hagushika ni kuvuga je ndavye ko natanguye gaca ndibona uyu munsi nitanga bro n'intambwe ndakubwiye niwo vyemera bro je narapanga ama box nkayapanga nyene winje ukamengana ama computer nyene napanze nkicara nyene bro just ukiha image ngaho oye bati je ndi muri studio nkiha image nyene ndiko na recording ariko nakora ama beat ibintu nk'ivyo bro hari indirimbo wihenze ugakora indirimbo gasiga kata ka espace ka beat yabigiye ndayifata nkaca nkakora amanyanga wasanga ndiko na recording abapeti kuri burya bu beat amarogo naho nashiramwa yo ngomba shaka ya Liza ya DJ Kori yande akubitamo urumva ukiryohera ukavuga ati mwikarite wese bari bazi yuko hari ikintu nkunda ari kuvuga yuko iyo haza kuvuga ati turakeneye ibi nibi bari kuvuga ati urya naka arabikunda kandi arabikora cyane yari yo nyota yanje kuzokora production nubu ndacyafise ndacyashaka ibirenze bimfise sindahagarika sikuvuga ati ngo umunsi ndi ngaha ngo narahevye gukora ya recherche narahevye kwirigwa inzara narahevye biracabana nyabro kuko sindashikaho ngomba aha ndi kuri fondation basi kare nta materiel nimwe nari mfise nta computer ntaki ariko ubu amasaha yose ngombe ndatsa machine nkakora ivyo ngomba kera n'ivyari bimeze uko usanga mu mutwe baranguma mpanga ibintu nimvira ivy'amabiti bika ariko ubu ndashobora kuciyumvira mwijoro mu gitondo nkazinduka kucaprika naho niho biryoheye so apare y'ivyo watubwiye ati motivation inspiration nayikura kuri DJ Kole Baliza ni benshi so urumva abo nibo bakwinspire sana kabisa abo nibo batumye ninjira kabisa yes right now umuntu nawe aragira aho ugomba kugira urumva DJs fate akarorero nka DJ Khaled state shaka kuvuga ati man je ndo mu DJ kandi je nawe no mu producer urabizi ya kuri indirimbo kuvuga ati man one day I want to become like him one day ndibona mfise mezo nini sana y'umuziki ifise n'abantu benshi fasha kuko ufise rebo nini kuko ndabizi mu quartier ari abapeti bafise impano bifuza no gushika nahandi bidakunda muga kubera aba producer bica nibaza kico kibazo kice gifata kubijanye n'uburyo kubera ibintu ndazi birazimvye tonze sana birazimvye kubera aba producer gifata umwanya munini ugira ushobore gukora indirimbo uyiheze igihugu kimeze neza mwe namwe bikaca bibasaba ko mubishira nyene ku buryo
buniniya kuca usanga abapeti baba underground bari hasi ntibariko barashobora kuronka uburyo bwo kurikodinga indirimbo zabo canke kwerekana impano zabo. Wewe kuri abo bantu ubabwira iki nk'umuntu w'umuproducer? Cyo babwira ni uko bobandanya bafokasinga ntakidakunda wowe ugifise ku mutima, abantu bose boza baguca intege ukabashira hakurya aho kakubandanya focusing. Bajya abantu bose ubona ko bahambaye, hazogera igihe ubona umengana abantu basanzwe nabo bakubwira ati bro burya uraza aba producer baho hasi cyangwa abaririmbyi bari hasi kandi bo bazi ibintu gusumbya bari hejuru, kuko bajya barafise umwanya wo kurondera barafise umwanya wo kurondera. So kiri mu bantu by'amazina umaze kuronka izina ufise akazi kenshi umukora ama project muronka amadiri genda hirya no hino, ariko ari abapeti bagoma ku mashine bagoma barondeza utuntu. Rero mugihe waronse ibakwe ryo guhura nawe baragufasha mu byo wewe ukeneye, nawe ari guje usanga ufise utundi tuntu badafise mugakawa nkuko gasanga ibintu biriko biragenda neza. So n'abantu batararonka uburyo bwo kuja mu ma studio kuraje bizokunda kabisa. Kandi je umuntu anyituye akambwira ati je meze kunuko ndamwumviriza bati okay ndabizi naje niyo naciye arageze igihe mba nipfuza basi nimba studio iri ngani cari hajya basi ngume numva tu ugume wumva ngume numva gusa nyene ama activity yo muri studio kuno bakora ibintu nk'ivyo. So genda uduhaye aga freestyle kuri Nzikosora, kuko ewana niwo genda utikoze mu gahogo ngo abakozi bacu bakumve. Bashobora kuba wibaza ko uri mu producer ukora indirimbo gusa, ariko nibazi ko no mu gahogo ushobora kwibongora. Duhaga freestyle kuri njya ndirimbo yawe Nzikosora. Ndazi neza yuko bigoye kugerera kure y'ukunda, ugahitamo kuja kure ndetse nk'utazongera kumubona. Ndazi yuko ari ikibazo kuzimanganya mu mutima wawe, uwoza ari nyine wawe biragoye. Wahoze ari kopine wawe biragoye. Ewana ku bantu mufise aba ex rero akaririmbo turakabatuye mugende mukabavugirize bakumve bagafiringe muri bo bakumve ko bigoye ko twebwe abatipe yaba byakunda dushobora kuja inyuma tugasiba ko twigeze tumenyana nabo, ko twebwe kuko ntituraba playboy avyumva. Twebwe twari seriye mu rukundo, ariko abo bakobwa nabo ntibari serieuse, niyo mpamvu dushobora gusubira inyuma tukaja kubifuta. So bro man urarenze bro, I respect. Nta birenze bro, but thanks. Dushimire cyane abakunzi bacu ba TV Wide Vision TV kuri kino kiganiro tugejeje gukorana Mike on the track. Yo baba gira icyo ubwiye abakunzi bacu rekora dukurikira. Yo abakunzi ba Wide Vision TV. Wide Vision TV niko babandanya bakora ama subscribers bagakita share commentaire zibu umurengera. So turabakunda cyane, muramukunda cyane, bamwita Mike on the track.